Imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Rwanda itaremererwa gukorera habona RDI Rwanda Rwiza na PS Imberakuri eruka gusohorera hamwe urwandiko ahivuga ko hageze ko leta y'u Rwanda igirana ibiganiro nabo batavuga rumwe vy'umwihariko umugwi witwaje ibigwanisho ufise icicaro muri Kongo FDLR ngo mu gihe ibindi bihugu vyose vyo mu karere bimaze kuganira canke vyemera kuganira nabo bitavuga rumwe ngo n'u Rwanda ngo rukwiye kubikora nkuko bimaze kuvugwa n'umukuru w'igihugu wa Tanzania hamwe n'ishiramwe SADC. Navuganye n'icegera c'umukuru wa PS Imberakuri Alex bakunzi bake maze kumubaza icyatumye basohora ubwo rwandiko. Twebwe icyabiduteye n'amagambo asa naho atazanira akarere amahoro yavuzwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Gasana, aho yavuze yuko ikibazo cya FDLR kigomba gukemurwa no kubambura intwaro ndetse banashimangira yuko hariho no kubica. Twebwe rero tugasanga yuko ikibazo cy'abanyarwanda kugeza uyu munota atari ikibazo cyagombye gukemurwa n'imirwano, kuko yaba aba FDLR ndetse n'abandi bose n'abanyarwanda tugomba kwicara hamwe tugafatanya gukemura ibibazo by'abanyarwanda nkuko bitwugarije. Ariko naguciriyemo ngira urazi yuko mu nshingano z'umutwe udasanzwe w'abasirikare wa ONU uri muri Kongo mu nshingano zawo harimwo kugwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Kongo, no kuvuga na FDLR rimwo. Aho mwebwe aho mubona ko ari kibazo nihe? Kibazo gihari nuko FDLR ntabwo yigeze yanga imishyikirano hagati yayo na leta y'u Rwanda. Twebwe icyo dusaba nuko leta y'u Rwanda nkuko yabigiriyemo inama na perezida wa Tanzania n'umuryango wa SADC ukabishimangira, yagombye gushyikirana na FDLR ndetse n'abatavuga rumwe na leta. Leta y'u Rwanda niyo yonyine mu karere k'ibiyaga bigari itemera gushyikirana na opposition muri rusange. Tugasanga rero kuri icyo kibazo cya FDLR urazi neza ko leta y'u Rwanda ivuga iti FDLR igizwe na bamwe mu bantu bavuye mu Rwanda bagize icyaha cya genocide. Abo bantu nta gushikirana nabo ahubwo no kubashikiriza ubutungane. Ngira ngo iyo turufu ni turufu ishaje, kuko FDLR niba igizwe n'abayobozi bakoze ibyaha, nta nubwo ngiye kubyemeza kuko sindi urukiko. Bari bakwiye gutaha, ariko iyo mishyikirano yabaye noneho bakagezwa imbere y'ubucamanza. Ariko nta na rimwe leta y'u Rwanda yigeze yanka ko aba FDLR bataha mu Rwanda. Hari imbere n'abatashe, hari n'abari mu nzego z'igihugu, bashize mu nzego z'igihugu. Ngira sinkeneye kuguha uturorero, barataha, benshi baratashe. None kubera iki abo bandi bo batotaha? Urashaka kuvuga yuko FDLR izataha bakayiroha muri gereza nkuko babigenje kuri Ntaganda Bernard cyangwa Mushayidi cyangwa Ntaganda? Ariko Ntaganda ntiyari FDLR, kandi Ntaganda hari izabamwagirije, urubanza rwe rwaraciwe, araburana, ahakurikira ko yararutsinzwe hanyuma arafungwa. Ikiri cyo rero nuko kugeza uyu munota ntabwo abanyarwanda bazakomeza gukoma amashyi. Abanyarwanda bose bashaka kwishyira bizane mu gihugu cyabo, ari nayo mpamvu FDLR yagiye hariya ikarinda impunzi zimwe na zimwe zagendaga zihigwa bukware. Kuvuga rero ngo barayambura intwaro nonaha itahe ihungitwa, dusanga nacyo ari ikindi kibazo kandi kizatera ibindi bibazo ejo hazaza. Cegera c'umukuru wa PS Imberakuri Alex bakunzi bake twagerageje kumenya ico leta y'u Rwanda bivuga ko ariko ntivyadukundiye.